Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere kibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, hikaze kuri radio, kuri Facebook live, ku mirongo migufi ya shortwave no kuri bbcgahuza.com. Dore ingingo zigenza amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ya 18 z'ukwa 11. Ikigo cy'urubuga nkoranyambaga Twitter cyafunze ibiro kugeza ku wa mbere mu gihe abandi bakozi babarirwa muri magana bavuye ku kazi. Igisirikare cya Uganda kiravuga ko kizohereza abasirikare 1000 mu butumwa bw'amahoro mu karere ka Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere y'impera z'uko kwezi. Aho muri Kongo kandi haravugwa inkangu z'imyuzure byibasiye abantu ba mu karere ka Masisi. Abarenga 13 bamaze kumenyekana ko bapfuye. Mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwiyambuye ububasha bwo gukomeza kuburanisha urubanza rwa Amakuru wahoze ari umwarimu muri kaminuza ukurikiranyweho ibyaha birimo guhakana no guhishingiro genocide mu mikino. Keretse niba uri kuba ku wundi mugabane, naho ubundi biragoye kutumva ibiganiro cyangwa imvugo zikomeza kuvuga ku gikombe cy'isi gisigaje iminsi 2 gusa kugira ngo gitangire muri Qatar. Turavuga ku myiteguro yacyo ni n'umukino wa mbere uzahuza amakipe azabumbura irushanwa. Hari n'abaza muganga. Ibi byose ni mu kanya nyuma ko Florentine Kwizera abanza kubagezaho inshamake y'andi makuru ingenzi avugwa ku isi. Inama y'ishirahamwe mpuzamakungu ni kwihindagurika ry'ibihe iri kibera mu Misiri yari gusozera uno munsi, yongewe ikiringo c'umunsi kubera hari ibyo batarashobora kumvikana ku biganiro vyerekeye gushumbusha ibihugu bikene ku ngaruka zihindagurika ry'ibihe. Uyoboye inama ya COP27 aho mu Misiri, Sameh Shukri, yavuze yuko atewe umwitwarariko n'ibibazo bisigaye bitaratorerwa inyishu. Mu gihe hari intambwe yatewe mu bikorwa yaba mu rwego rw'ubuhinga canke rwa politike, ntiturashika aho twifuza kugira dusozere iyi nama hari ingingo zifatika kandi zikomeye zishitsweko. Ndahimirije impande zose gukorera hamwe zigatorera umuti ibibazo bisigaye hamwe no gutanga icerekezo cy'ibigiye gukurikira ubu bwa vuba. Ni mu gihe ivyemezo kuri ibi bibazo bitanga umuco mu bijanye n'ingingo zofatwa. Icifuzo c'ubumwe bwa Buraya c'uko hoba ikigega co gufasha ibihugu bibangamiwe cane kiriko kirihwezwa. Umukuru w'umugwi ujejwe ihindagurika ry'ibihe mu bumwe bwa Buraya, Franz Timmermans, yavuze yuko ico kigega cofasha gushikira benshi. Ibihugu birenga 130 vyarasavye imfashanyo yova mu bihugu bitunzi kugira ngo ifashe abahura n'ibibazo vy'imyuzuri, uruzuba n'izindi ngorane ziturutse kwihindagurika ry'ibihe. Leta y'Ubuholande yahamagaje userukira Uburusiya Irahe kubera inyishu ubutegetsi bwa Moscow bwatanze ku ngingo yejo y'urubanza gwerekeye ikororwa ry'indege Maha 17. Uburusiya bwamenyesheje yuko butangajwe n'urubanza Ubuholande bwaciriye abarusiya 2 batahari bubagiriza kurasa iyo ndege y'ishirahamwe Malaysian Airlines yakororewe hejuru y'ikirere ca Ukraine haraciye imyaka 8. Ubushikiranganje bw'imigenderanire bwavuze yuko iyo ngingo y'urubanza ishingiye ku mvo za politike kandi ko Uburusiya butazotanga abo banyagihugu babwo. Inama inyuma y'indwi imwe ingabo z'Uburusiya zivanywe muri Kherson, igari ya moshi ya mbere iteganya guhaguruka iva mu mugwa mukuru Kiev ija muri uwo muji uherutse kubohozwa. Iyo tereni yashizwe ko igitako tanditse mu majambo avuga ngo Train to Victory canke kwiyunguruza mu rugendo ni tereni
yerekeza ku ntsinzi ugeranije mu Kirundi. Aho ni mu gihe ibanki ya Buraya ifasha mu gusanura ivyasambutse n'iterambere yagiranye amasezerano n'umuji wa Mariupol kugenzura ivyononekaye igihe Uburusiya bwahamajagira ibisasu ku buryo uwo muji niwamara kurekuzwa ibi ngo bizofasha gukwega abagwizatunga ndetse n'abatanga imfashanyo. Iyi mwumva ni BBC Gahuzamiryango. Hari amakuru avuga yuko impande z'umugwi M23 n'igisirikare ca leta ya Kongo zikomeza gukozanya ko mu buseruko bw'ico gihugu. Indege za gisirikare ejo zateye ibisasu ku birindiro biri hafi y'agace ka Kibumba kari hafi y'umuji wa Goma. Umunyamakuru ahari aravuga yuko hari icuka c'ubwoba kandi ko abantu bariko barahunga izo ntambara bakomeza gushika mu muji wa Goma. Abaharugwa mu bihumbi 250 baravuye mu zabo kuva intambara z'umugwi M23 zitanguye mu kwezi kwa gatatu. Perezida Etienne Tshisekedi na Felix Tshisekedi yagirije u Rwanda yuko rushigikiye abo bagwanyi kandi rusahura ubutunzi bw'amabuye y'agaciro ya Kongo. Ibi u Rwanda rurabihakana. Abashikiriza amanza muri Swede bavuga yuko imiringoti yaturitse muri wa muhora wa Nord Stream utwara gaze iva mu Burusiya ija mu bihugu vya Buraya yoba yarankirijwe n'ibigirankana. Ibiturika vyakoreshejwe mu gutobora imiringoti ibiri ifise akamaro cane yagemura gaze ivuye mu Burusiya mu kiyaga ca Baltique hafi y'amazi ya Denmark na Swede. Uburusiya burahakana yuko bwabigizemo uruhara. Inkuru ya Katia Adla mwishikizwa na Prime Ndikumagenge. Abashikiriza amanza bo muri Kenya bavuga ko batoye amakanda y'ibintu biturika hamwe n'ivyo bavuga ko ari ibintu vyinshi bidasanzwe birangwa aho hantu habereye iturika mu kiyaga Baltique. Bavuga ko ari igikorwa ceruye cyo kwankiriza n'ibigirankana. Ariko Swede ntiyashitse aho ihishura ivyo yatoye vyoheza bigatanga inyishu ku bibazo bibiri bikomeye cane. Ivyo biturika vyashitse kuri iyo miringoti gute, hanyuma ninde yatanze amategeko yuko haba ico gikorwa cyo kwankiriza. Amatohoza ya BBC yerekanye ko urugero rw'ivyaturitse ari runini cyane kurusha uko vyibazwa mbere. Uburusiya burahakana uruhara urwo ari rwo rwose muri ivyo vyaturikiye ku miringoti ya Nord Stream, ariko vyabaye mu gihe c'intambara y'Uburusiya muri Ukraine. Ishiramwe rya Buraya ryagumye risubiramwo kwagiriza Uburusiya gukoresha ibitoro na gaze bugurisha nk'ikigwanisho. Dangirize ku makuru yerekeye inkino z'igikombe c'isi mu mupira w'amaguru aho ishirahamwe FIFA rijeje gutunganya izo nkino rimenyesha yuko atanzoga zambiye zizogurishwa mu bibuga vy'inkino z'ico gikombe zizotangura ku munsi w'Imana muri Qatar. FIFA ivuga yuko iyo ngingo yerekeye n'ibindi binyobwa bitari inzoga ariko bishobora kuboreza yafashwe babanje kugira inama hagati ya FIFA n'ico gihugu ca Qatar cazakiriye. Qatar ni gihugu kigende ku matwara yegamiye idini rya Islam aho kugurisha inzoga bigenzurwa mu buryo bukaze cyane. FIFA ifitanya amasezerano yo kwamamaza n'uruganda rwenga inzoga rwa Budweiser rwari rwizeye yuko ibinyobwa vyago bigurishwa ku mbuga za Qatar. Urwo ruganda rw'abanyamerika rwari rwasohoye ubutumwa ku rubuga rwa Twitter ruvuga yuko ivyo vyarutangaje ariko ubwo butumwa bwahavuye bufutwa. Ibi vyatumye abakurikirana amakuru y'izo nkino bibaza nimba FIFA ari igenzura itunganywa ryazo by'ukuri. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikigo cy'urubuga nkoranyambaga Twitter cyafunze ibiro kugeza kuwa mbere mu gihe abandi bakozi babarirwa muri magana bavuye ku kazi. Nyiri Twitter Elon Musk yandikiye abakozi ubutumwa bwa email abasaba kwemera gukora amasaha maremare cyangwa se bakava ku kazi bitabaye ibyo. Inkuru umunyamakuru wa BBC Alistair Kine wita ku makuru y'ikoranabuhanga muri yumva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Elon Musk yasobanuye umurongo ngenderwaho yifuza mu kazi mu kigo cya Twitter ashishikariza abakozi imyitwarire yo gukora cyane. Baburiwe
kwiyemeza gukora amasaha menshi cyangwa bagasezera akazi. Birasa nk'aho benshi bahisemo gusezera. Mu butumwa bwa email, abakozi babwiwe ko ibiro bizafunga kugeza ku wa mbere mu rwego rwo kugerageza kubabuza kubona amakuru mu gihe ubuyobozi bukiga ku bazasigara n'abazagenda. Bamwe bashize ubutumwa kuri Twitter bavuga amasaha bakora, cyo kimwe na Elon Musk usa n'udahangayitse akemeza ko benshi bagisura urwo rubuga kugira ngo barebe niba rugihari. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu Rwanda rwiyambuye ububasha bwo gukomeza kuburanisha urubanza rwa Amakuru Karasira ukurikiranyweho ibyaha birimo guhakana no guhishingira jenoside, kubera ko ngo ibyo byaha Bwana Karasira akurikiranyweho ari ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka. Urukiko rwavuze ko rwafashe icyo cyemezo rushingiye ku kuba ibiganiro Bwana Karasira yahitishaga ku rubuga rwe nkoranyambaga rwa YouTube byageraga hanze y'imbibi z'u Rwanda. Mwunganira mu rwego rw'amategeko yavuze ko bazagira icyo babivugaho mbere y'uko icyemezo cy'urukiko gisomwa ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa 11. Ibindi tubibaze Yves Bucyana wakurikiranye iburanisha. Ubwo iburanisha mu mizi ryari rigiye gutangira, umucamanza yavuze ko basanze ibyaha Karasira aregwa byaburanishwa n'urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka rukorera i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Urukiko rusobanura ko impamvu y'iburabubasha ishingiye ku kuba uregwa ibyaha yarabikoreye kuri YouTube kandi bifatwa nk'ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga bishoboka ko byajyaga mu bindi bihugu. Umucamanza avuga ko ibyo Karasira yavugiraga mu Rwanda hari abandi bantu mu bihugu bitandukanye bagiye babikurikirana. Uwunganira uregwa Maître Gashabana yavuze ko nabo bazagira icyo babivugaho, ariko ko bazabishyira muri systeme y'ubucamanza ihurirwamo n'ababuranyi hamwe n'urukiko mbere y'uko icyemezo gisomwa ku itariki 25 z'uku kwezi. Aimable Karasira wahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda kirukanwa umwaka ushize afunze aregwa ibyaha birimo guhakana jenoside no kuyiha ishingiro ndetse no gukwirakwiza ibihuha. Ibi byaha byose arabihakana. Ibyaha aregwa bishingiye ku byo yagiye atangaza ku rubuga rwe rwa YouTube. Yafunzwe mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize. Kugeza ubu urubanza rwe ntiruratangira kuburanishwa mu mizi nyuma y'amezi menshi yo kuburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo no kurusubika ku mpamvu zitandukanye zirimo izo uregwa yagiye agaragaza z'uburwayi. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Urakoze Yves Bucyana. Tuve Kigali twambukire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku nkuru duhera muri Uganda. Igisirikare cy'icyo gihugu kiravuga ko kizohereza abasirikare 1000 mu butumwa bw'amahoro mu karere ka Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere y'impera z'uku kwezi kwa 11. Ingabo za Uganda zisanzwe ziri mu bindi bikorwa bya gisirikare bitandukanye n'ubu butumwa, zifatanya n'ingabo za leta mu kurwanya umutwe w'abarwanyi bo muri Uganda, Allied Democratic Forces ADF mu mpine, ufite ibirindiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru ya Roda Odiambo murayigezwaho na Prime Ndikomagenge. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Felix Kulaije yabwiye BBC yuko abo basirikare bamaze igihe bari mu mwiteguro kuva mu kwezi kwa gatandatu muri district ya Kiruhura mu burengero bwa Uganda. Ibyo byamenyeshejwe mu gihe igihugu ca Kenya bihana urubibe na Uganda naco carungitse umugwi wa kabiri w'abasirikare mu ntara ya Nord Kivu aho muri Kongo nyene kugira baje mu butumwa bw'akarere bwo gucungera amahoro bwumvikanywe ko mu kwezi kwa kane n'ibihugu 7 bigize ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko, inyuma yaho bitwaje ibigwanisho b'umugwi M23 basubiriye kuvyura umutwe. M23 muri aya mayinga ya vuba yarakomeje gusatira Goma, mugwa mukuru w'intara ya Nord Kivu, aho usanzwe warigaruriye uturere. Abantu ibihumbi n'ibihumbi barataye izabo barahunga kubera izo ntambara za vuba. Kuwa Mungu heze abategetsi b'ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko EAC bamenyesheje ko muri uku kwezi hazoba ibiganiro bigamije kugarukana amahoro mu buseruko bwa Kongo, ibiganiro bitegekanijwe kubera i Nairobi, umurwa mukuru wa Kenya. Iyi ni BBC Gahuzamiryango, yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri bbcgahuza.com. Ndi Prudence Njumva, mu kanya turagaruka ku makuru arambuye saa 1:17 mu Rwanda no mu Burundi, London ni saa 10:43. Muri Uganda
umusambi ni ikirango cy'igihugu ugaragara ku ibendera ry'igihugu n'ibindi birango byacyo, ariko izi nyoni z'uburanga buhebuje zifatwa nk'iziri mu bihe byo kuzimira kubera ko inturo yazo mu bishanga ziri gutwarwa n'ubuhinzi. Ku isi hasigaye imisambi ibarirwa ku bihumbi 20 gusa. Umunyamakuru wa BBC Patience Atuahire yagiye i Kabale kubonana n'imiryango yo muri aka karere ko mu majyepfo burengerazuba bw'igihugu iri gutabara imisambi n'ibishanga ibamo mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije no kugabanya ihindagurika ry'ikirere. Ni nayo nsanganyamatsiko yaganiriweho muri iki cyumweru ku wa gatatu mu nama iri kubera mu nama mpuzamahanga yiga ku ihindagurika ry'ikirere ibera mu Misiri izwi nka COP27. Inkuru ye muragezwaho na Florentine Kwizera. Ni ishusho ry'igikundiro no kubegwa, ikimenyetso cyo kwiyemera kw'igihugu n'akamaro ku muco wacu. Ubudasa zisangije buhagaze ku mabara y'amababa yazo, igirabura, umuhondo n'agahama, ari nayo mabara y'ibendera ry'igihugu ca Uganda, zikagira rero n'isunzu rihagaze bwa rugori ku mutwe. Ariko rero izi nyoni z'agatangaza aho ziba hatera hagabanuka, ndetse ni hake cyane muri kano karere ushobora kubona ziri hamwe mu mugwi munini. Mu kiyaya ca Hakagezi ku birometero 18 uvuye mu gisagara ca Kabale, ku ruhande rw'ibarabara rikuru haboneka imisambi y'amasunzu y'umugina igendana ari ibiri mu mico itatu. Umwe muri yo ndetse uhagaze ku kaguru kamwe nk'uko igicapo cawo kiboneka ku ibendera rya Uganda. Aha niho Jimmy Muhozi Muhebwa, umuhinga amaze imyaka 20 akorera ubushakashatsi ku musambi. Buri kwezi twamaduca kuyiraba tugasuzuma duharura uko ingana. Imigwi minini dushobora kubona uko ingana. Hano mu manuko bushira urengero bwa Uganda, ukwezi kwa 11 na 12 bizi ko ariho imisambi rondoka. Ubu iriko yubaka ivyari. Aha hari imirima, biboneka yuko ikiyaya catitutse atamashamba. None ni kuki imisambi ikiba ngaho? Irashobora kumenyera n'ahaba haratitutse, naho itamenyereye iraheza ikabura kwibaho igapfa. Uko abantu batera bagura imyaba bahakura amazi batema amashamba kugira ngo barime, niko imisambi itakaza aho ishobora kurondokera no kubaka ivyari. Ikindi kibisonga nuko hari gihe ifatwa n'ubumara bwatezwe n'abarinda ivyona imirima yabo. Gukingira ibinyabuzima n'ikirumara mu kurinda imyuka yonona igisenge gikingira isi ubushuhe. Kandi bizu yuko ibiyaya birimwe ibimera ahantu habomvye biri mu bifasha cyane kugabanya imyuka yonona ico gisenge itembera mu kirere. Rero gutakaza ibinyabuzima canke aho biba bishobora kugira ingaruka zikomeye ku bidukikije. Ubu ni Jimmy Muhebwa kandi. Hari ibimenyetso vy'uko ibidukikije bifise ubuzima bwiza. Aho usanze iyi misambi cyane cyane aho yarika ni ikimenyetso cy'uko atacahindutse. Hasa nk'uko hahoze kuva kera. Ibiyaya vyo muri Kabale birimo ibizuko vyinshi. Wimvye muri ivyo bizuko uba wugururiye ya myuka yonona igisenge gikingira isi, kandi iyo niyo iri kiratera ingorane z'ihindagurika ry'ibihe. Ishirahamwe Jimmy akorera Nature Uganda ryakomeje gukorana n'abanyagihugu mu nzira yo kubungabunga ibiyaya vyononekaye. Kugondoza abanyagihugu ngo bahebe imyaba yabo bigeze kurima ntivyari vyoroshe, ariko ubu harabajijutse bakorana naryo bazwi nk'abungere b'iyo misambi, baba bashinze ijisho iyo misambi aho baherereye, bagatanga amakuru kuyoba yakomeretse canke yapfuye canke yubaka ivyari ndetse n'iyifise imiswi. Kandi Jimmy aremeza nawe nyene yuko igitigiri c'iyo misambi kitagihinduka cane. Kwitwararika ayo mashamba kwazananye kandi n'inyungu z'ubutunzi nk'uko bivugwa na Ana Mwesige, umwe mu bacunga iyo misambi. Ego dufise aho kurima hatoya hano. Rero mu nzira yo kunagura aya mashamba twasigaje gatoya dushobora guteramo ibifungurwa. Twakira ingenzi hano. Abantu baraza kuraba uko twitaye haya mashamba. Turonka n'abatugendera benshi badutera intege ngo dukomeze gukingira inyoni nk'iyo misambi. Dushobora kandi kugira ivyo dukuye muri ayo mashamba tukabikoramo ibikoresho vyo mu rugo nko kujisha amagapo canke imikeka. Ntivyoroshe kwemera yuko aho umuntu ashobora gutereza amaso ubu haboneka umuyigo w'amarenga atotahaye cane yakunze kugera ku burebure bwa metero imwe, hahoze imirima y'ibiraya, ibigori n'ibiharage.
inyoni zirahatambatamba zisarura ibyo kubaka ivyari aho zarara hagati muri ayo marenga. Hirya no hino hakwiragiye ivyari. Uretse gutakaza uruhongore rw'ivyo binyabuzima, hari izindi mpungenge. Amababa yazo aba yaciriwe hagati bikazibuza gusubira mu ishamba canke ndetse kurondoka. Kandi uko iterambere ritera ryinjira mu bice byo mu gihugu hagati, niko n'izindi ngorane zishasha zaduka nk'uko Jimmy Muhebwa abivuga. Uganda imaze gutakaza ibice 40% by'amashamba yo mu biyaya mu myaka ishika ku 20 ishize. Mu turere tumwe tumwe birashoboka yuko amazi yamaze kurenga inkombe kuri izo nyoni z'imisambi. Ariko Jimmy afise umwete udasanzwe wo gukomeza urugamba rwiwe rwo kurokora izo nyoni z'akaroruhore. Iyo nkuru rero ya Patience Atwayire itugejeje ku yindi nkuru ijyanye n'imyuzure dukubite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abaturage bo muri Masisi bagwiriwe n'ibyago mu ntara ya Kivu ya ruguru, aho imvura idasanzwe yateje imyuzure n'inkangu bimaze guhitana abantu bagera kuri 15. Inkomene ziri mu bitaro naho abandi bakaba basizwe iheruheru. Abaturage nibo bari biriwe birwanaho bashakisha abarokotse. Kugira ngo tumenye uko ibintu byifashe, navuganye n'umudepite wo muri ako karere ka Masisi ni Jean Bosco Sebishyimbo. Ahitwa Ikarambagiro habe kubaka bisa gakomeye cyane, ngubu abaturage akaba ari benshi barimo bashaka buri muntu. Rero ubu ngubu imirambo igeze ku 13 ikaba imaze gutaburwa, ariko hakaba n'abandi 6 bakuwemo ari bazima ariko bakomeretse bikomeye, ndetse 2 baza gupfira ku bitaro byaho ngaho bugufi. Zikaba zageze n'ahitwa mu Bihambwe n'ahitwa Mweso Gangungu hose. Mbese abantu mu ruvunganzoka, kandi hariho abashobora no kutakwesha pakubarura cyangwa se bo bakabajana batababaruye. Ndakeka ko mu minsi nk'ibiri niho tuzamenya n'abantu bangahe, ni imirambo ingahe ibashije kuboneka. Ngubu imirambo imaze kuboneka ni 13, n'abandi 6 bakuwemo ari bazima, ariko abandi 2 bakaza gupfira ku bitaro. Ibikorwa by'ubutabazi birimo birakorwa nande ubu ngubu? Mbabwire ko ibikorwa by'ubutabazi twabashije gukangurira ubuyobozi cyangwa se guhamagara ubuyobozi bwa gisirikare buri hano muri Nord Kivu, ariko muzi yuko nabwo bugarijwe n'intambara ziri hafi y'umujyi wa Goma. Rero n'abayobozi b'inzego z'ibanze barimo birwanaho n'abaturage, cyane abaturage gusa. Tukaba twizera ko wenda n'abaterankunga bose twatabaje bashobora gutabara mu bihe byihutirwa. Ariko ntago murashobora kumenya ndamuti ni inzu zingana ikizangiritse, abaturage basenyewe ni bangahe? Reka da, ubu ngubu cyari gihangayikishije abaturage kwanza no kumanza ese buri muntu yashobora kurokora wenda wabagihumeka. Ubwo abo gucumbika abandi ni ngombwa barabikora bw'ijoro rigiye gufunika. Cyo ibikorwa by'ubutabazi gushakisha niba abantu bakomeza kubona abagihumeka cyangwa se imirambo, ibi bikazakomeza. Jean Bosco Sebishyimbo. Tujye mu mikino, keretse niba ubakundi mugabane. Naho ubundi biragoye kutumva haba mu rugo cyangwa se mu muhanda ibiganiro n'imvugo zikomoza ku gikombe cy'isi gisigaje iminsi 2 gusa kugira ngo gitangire muri Qatar. Ni ku nshuro ya mbere kizaba kibereye mu gace k'ibihugu by'Abarabu. Ku cyumweru ikipe y'igihugu cya Qatar n'iya Equateur bizambikana mu mukino wa mbere ufungura irushanwa rirebwa n'amamiliyoni 100 ku isi. Umukino se wakwitegwaho iki? Ibindi tubibaza Yves Bucyana. Ku rupapuro ikipe ya Equateur irahabwa amahirwe menshi yo kuba yatsinda umukino ufungura irushanwa ry'igikombe cy'isi, nubwo ikipe ya Qatar nayo itasuzugurwa cyane ko izaba iri mu rugo. Isi yose ihanze amaso imikino y'igikombe cy'isi, no mu Rwanda abafana ba ruhago ntibasigaye inyuma. Aba nabaganiriye na BBC mu mujyi wa Kigali. Ku giti cyane naha Equateur amahirwe kubera ko geranyije ku bakinnyi mpuzamahanga. Equateur ifite abakinnyi bari ku migabane yose, haba muri Amerika y'Epfo haba ni Burayi. For example nko mu Butaliyani habamo Juan Cuadrado, umukinnyi ukomeye. Kagera muri Barcelona ifitemo umukinnyi wayo yatije muri Everton. Mu gihe Qatar bose usanga abakinnyi bakuriye mu academy kabo n'ubundi mu gihugu cya Qatar nta bakinnyi bafite bare étranger.
Katari iri hariya kubera ko ari izakira, nta mupira tuyiziho ku rwego rw'isi wo mu rwego rwo hejuru. Ndabona amahirwe n'ayaha Ekwateri kurenza uko n'ayaha Katari, nubwo izaba iri mu rugo. Nzi ko icyo gikombe cy'isi kizabera muri Katari, niteguye kuyikurikiranira mu rugo. Amahirwe ndayaha ikipe y'Ubufaransa kuko niyo nkunda n'usanzwe. Ku bindi bijyanye n'igikombe cy'isi, icyo nzi cyo nuko harimo umusifuzi umwe w'umunyarwandakazi. Muri iyi minsi Katari imaze kumenya ko izakira igikombe cy'isi, yagerageje ko ishoboye kose yongeramo abandi bakinnyi. Ubona ko nayo ntago ari ikipe yoroshye, njye nagiye nyikurikirana mu mikino y'ishuti. Ikipe iri mu rugo ifite abafana, njye ntekereza ko Katari izatungurana ikegukana intsinzi ku munsi wa mbere. Uwo ni umukino rukumbi wo ku cyumweru uzabanziriza imikino 3 yo kuwa mbere, Ubwongereza na Irani, Ubuholandi na Senegal, na Amerika igakina na Wales. Urakoze Yves Bucyana. Tuguma aho ngaho i Kigali kandi ijambo ndihe Yvette Kabatesi mu kiganiro baza muganga. Mwiriho neza. Uyu mugoroba turavuga ku bijyanye no guhindura ibara ry'uruhu, bimwe bita kwitukuza. Turi kumwe na muganga w'indwara z'uruhu Albin Irakarama mu bitaro La Croix du Sud. Ibara ry'uruhu bituruka ku kintu bita pigma bita melanine. Melanine niyo ituma umuntu asa ukwasa, ukaba igikara, umwarabu, ukaba umuzungu, ndetse ukaba ushobora no kuba n'izindi ndwara tuvuga nk'aba nyamweru, twita nyamweru. Kwitukuza ni ibintu byose umuntu akora kugira ngo ahindure ibara ry'uruhu rwe, rya bara ritangwa na ya melanine. Hanyuma muga, iyo uruhu rero ruhinduwe bigenda gute ko wumva ubusanzwe uruhu ruba rugomba gusa gutyo? Iyo uruhu ruhinduwe habaho inzira ndende kugira ngo hazaboneke cya kintu gitanga ibara, ya melanine, ikorwa ryayo. Ntabwo melanine ko ari akaremangingo ya, ahubwo ni ikintu gikorwa n'utundi turemangingo, akaba ari turemangingo bita melanocyte. Izo melanocyte nazo zikoreshwa n'indi misemburo, nibyo nakwita misemburo, amanzime. Ni ukuvuga ngo muri ya rwa rugendo rwo kwihindura uruhu, kwitukuza, ushobora kwica twa turemangingo les cellules zitanga melanine, donc ukica melanocyte. Ubwo urumva ni wica icyabyaraga melanine, ibara ntirihari nyine. Ushobora kwica ya misemburo, ibyo bita za catalyseur, za enzyme, n'utuntu twihutisha icyo gikorwa, ukatwica. Iyo dupfuye n'ubundi ya nzira ntabwo iri bukunde. So ushobora kwica za melanocyte, twa turemangingo, ushobora kwica twa catalyseur, cyangwa ukica produit ibyamaze gukorwa, melanine yamaze gukorwa ukayivanaho. Ibyo byose rero bikorwa mu buryo butandukanye, ariko urwego rwose wakoreraho biganisha mu guhinduka ku ruhu. Hanyuma rero havugwa byinshi mu bikoresho byo kwitukuza, hari abavuga amavuta, hari abavuga ibinini. Muga, mwabitubwiraho iki mwebwe? Ni byinshi cyane, ariko hari abakoresha harimo n'ibinini, ibyo bita amasteroide. Hari ibyo bita ngo amaderive ya za phenol, ubwo ndo twita za hydroquinone. Hari ibyo bita ngo les sels de mercure, hari ibyo bita par exemple eau de javel, izi dukoresha dusukura wi. Harimo za vitamine C, acide ascorbique, nayo iratukuza. Hari za vitamine A, nayo iratukuza. Noneho harimo n'ibyo bita za carotene, ubwo ni za vitamine A, nabyo bakoresha. Ariko nanone ubwo ninjiye none mu kwagutukuza nyirizina, kuko ahazamo ibice byinshi. Nk'ababyeyi bacu mu myaka yashize muri za 60-70, bo bakoreshaga na za citro, indimu, akayifata akayishyira ku ruhu rwe, agafungiraho nk'ishashi, ku buryo bya bintu uburyo by'umuntu byose ashyize ku ruhu hari ingano yinjira, ibyo bikajyamo bikajya kwica twa turemangingo. Waruze ngo nanga amavuta menshi, nabyo biterwa n'ingano. Buriya nka hydroquinone hari nizo dukoresha mu kuvura indwara runaka, ariko biterwa na concentration. Uko uyisiga, inshuro uyisiga ku munsi, n'igihe uzayisiga, nibyo biza gutanga kwa guhindura uruhu vuba cyangwa bitinda, ariko bikagendana n'ingaruka bizajyana nabyo, kuko ibyo byose dukoresha dushyira ku ruhu ni produit chimique, ni ikintu kitari kigenewe kwinjira mu mubiri. Iyo kinjiyemo ntago kiza kureba ryabara gusa, kiza no kwangiza ibindi, wenda tuzabigarukaho. Muravuze uti kinjira mu mubiri, ni kuvuga ngo ayo mavuta n'ibyo binini bikoreshwa bishobora kugera mu maraso? Bigeramo cyane, ubwo ahubwo bita binamfasha no nkagaruka inyuma nanone gatoya, za melanocyte ziza kubyara melanine ntabwo ari ugutanga ibara gusa. Ko turemangingo nitwo dufasha kuturinda izuba, kandi iyo ritwinjiyemo hari ingaruka nyinshi, harimo na za kanseri z'uruhu.
hari n'ukuntu utwo turemangingo dukora ikintu kimeze nk'umutaka kugira ngo iryo zuba ntiryinjiremo. Noneho uvuye kuri icyo ngicyo rero icyo ngezeho nacyo gikomeye nibo basirikare b'uruhu bikora abasirikare b'uruhu nibwo burinzi bw'uruhu. Dutekereza uruhu rudafite abasirikare, umubiri udafite abasirikare, abantu bitukuza, kuko nge mvuga kwitukuza vraiment ntabwo mvuga gukesha, ifoke binitwa nabi abantu bakumva ko atari byiza, ko ari nk'abantu bafite zino ndwara zikomeye zigabanya ubudahangarwa bw'umubiri muri rusange. Kwitukuza ntabwo ari ibara gusa, ahubwo hapfa na twa tumaro twose tugendanye na twa turemangingo za melanosite zitanga melanine. Muganga Albin Irakarama watubwiraga ku bijyanye no guhindura ibara ry'uruhu bimwe bita kwitukuza. Iki cyari igice cya mbere kuri iyi ndwara.